munsi mwashimye guhera ku gisabisho c'inkuka ya misa mwaharashe. Nagomba rero mu nkundire ndabahanure kuko na kare twarinjiye mwaka mweranda wa yubile, mwaka wa yubile y'ihumbi 2025 kuva Yezu aducunguye. Papa arawutwugururiye twarawinjiyemwo n'umwaka mweranda. None rero duhamagariwe kutaguma hahandi, ntitugume hahandi, tugira intambwe yo gutera tuje imbere mu bintu bidusinzikaza. Harimwo vyinshi mugabo bishingiye ku gicumuro. Igicumuro naco kiri kwinshi kandi gifata amasura atandukanye, kandi amasure akarutarutana. Ariko uko ciha indaro mu bantu niko kigira imforo y'ukurandagata. Igicumuro cama gifise imforo y'ukurandagata, kandi aho giciye ikaza kirasobanga na kurya kw'inyuzi, kagira amapfundo, mbere mu nyuma kikaba nk'uruhome. Kabico bita le péché structurel canke structure pécamineuse. Aho rero kazara kwegera abantu amagorwa atandukanye. Ico duhamagariwe rero nugucagagura ko tunyutse. Mwebwe muri umugambwe uri ku butegetsi murafise mission, murafise responsabilité idasanzwe mu gihugu cacu, kuko ni mwebwe muhamagariwe gufata ingingo zibereye kugira ngo two tunyuzi ducagagurike. Abazingamitswe n'akarenganyo bashobore kuvamwo baruhuke. Abazingamitswe n'ubusuma bafatigwe ingingo, abiba bafatigwe ingingo kugira abibwa baruhuke, n'ibindi n'ibindi. Ijambo y'urufatiro mwashimye gushimikirako ni icifuzo ciza, aho muvuga muti ese aho mu gihugu c'Imana bose bohinduka abahanuzi. Azi ko benshi muri mwebwe muri abakristo babatijwe. Buryo umuntu aronse batisimu hari cyacana na Yezu, hari ubunywanyi acagiranira nawe, hari agashusho baca basangira n'ubutumwa. Uhawe ibatisimu utafatanya kuba umusaseredoti, umuhanuzi n'umwami nkuko Yezu abifise. None rero uhawe kuba umwami arafise uruhara mu burongozi bw'abantu kugira ngo ntagire ikintu kimupfana kuberwa ngaragwiwe. Uhawe kuba umusaseredoti arafise uruhara mu gutagatifuza igihugu c'Abimana. Uhawe ibanga ry'ubuhanuzi afise ubutumwa bwo kuvugisha ukuri, kagushingira intahe kugira ngo ikinyoma niciganze mu bantu. None ko musanzwe muri abahanuzi, rangura ubwo butumwa, ntibigume mu vyipfuzo gusa. Nimurangura ubutumwa kuko mwaratiwe muri ubwo buhanuzi mwibatisimu, kumbure mwabigiriwe benshi mukiri abana, mugabo igihe mwakomezwa muri mutima mweranda mukaraganira mwaravyemanze, murabishingira intahe, muravyemera ko muzobigendera. Mwe wese amagariwe kubirangura kurugerageze bwa mwebwe ko muri ndongozi mu gihugu cacu
murafise ubutumwa, murafise responsabilité iruta y'abandi. None rero nimufashe igihugu cacu kive mu buryarya. Erega amagorwa turimwa mu Burundi afatiye ku buryarya muri barundi benshi. Gutyo niyo umuntu yituye ubutungane akabura uwo muvugira, ahari faranga rikaba ryo ritsinda, ahari ukuri kugatsindwa. None ntumwumva yuko araho rwa ruhome rw'icumuro by'urusobangane bifatira? None rero dusabe muri umwaka mweranda tugira indi ntambwe hano mu Burundi, abarundi baruhuke, abazingamitswe na sekibi babohoke, igicumuro cy'urusobangane tugikire, utwo tunyuzi tugira amapfundo canke impome dusambuke. Bari byo rero tuzosaba muri iyi misi, tubisabe muri umwaka wose, ngo cyane cyane ahanini umwe wese asabe ingene yohinduka akaba uw'Imana ukuruta nitugire Kristo.